Mu gihe igice ca mbere c'umwaka w'ishure kiriko kirarangira, ubuyobozi bw'ishure ry'imyuga rya ETS Kamenge imenyesha ko iki gice ca mbere cagenze neza. Mwavuze muti amanota bafise muri sport ko rizoronka amata meza, turavyizeye kuko turavye bibazo bakora mu mashuri bavyita ama evaluation, les interrogations, bavyita amanota bita les points de travaux journaliers. Twaragejeje kuya constater nk'umuyobozi w'ishuri, turabona ko amanota ameze neza cyane, ashimishijwe, ntagayishije ameze neza. Turavye rero nyine baba batora ibyo bibazo, uragiramo espoir yo kwiza ko n'ibibazo bindi bariko barakora babitora. Ahandi hantu twe tushimira kuri ishuri kugira dushike kuri uwo mwimbo twababwiye w'ibice 35% turategura imigambi myinshi. Nk'utwe turorganiza ibintu bita interrogation générale chaque lundi. No kuvuga ko umunsi wa kabiri wo kwa mbere kubera haba haciye weekend yose no kuvuga kuva ku gatanu ku gatatu kwa Mungu, murumva ko ni iminsi twovuga ko abanyeshuri bashobora kwijajara akaja mu bindi. Tugi kuwa mbere twashize ico bita interrogation générale, no kuvuga ni evaluation dans toutes les matières baba bamaze kwiga mu ishuri. Ico kintu rero kimafacteur nshinge twabonye yuko kidufasha abanyeshuri bagire concentration kwiga. Turizeye ko wanashaka umwimbo ubunye uzuba mwiza cyane kubera nivyo kuba twashize imbere baravyubahije abanyeshuri kandi barabikoze, kandi tuboye n'abajejwe pedagogie directement, no kuvuga humbuza bigisha, tukavugana n'abayobozi bajejwe pedagogie, bamwe nababwira umuyobozi w'ubuhinga n'umuyobozi w'ivyigwa muri rusange, nibo babikwikana ku mwanya cyane, barandemesheje kandi abona yuko umwimbo ifashe neza. Aho rero turabona ko ibibazo kugira neza kanatsinda uyu munsi ni itariki 14, bugira ibibazo bizohera itariki 17. Ibibazo bamaze gukora ni vyinshi kandi ibibazo bamaze gukora nta bunenge burimwo, nta n'amatrisheri turumva, nta ngwa zacanye zihari. Ibibazo biko bigenda neza cyane kuko n'ibibazo bavyateguwe neza mu ibanga ntangere, kandi ku buryo bitegurirwa nta n'umunyeshuri ashobora kuhegera. Isuku murenga hanye kuri ETS Kamenge turikarira cyane, no kuvuga yuko n'ibintu dukurikirana kuko hariho amaserivisi bijejwe kandi bikwikana kumenya kumanya yuko isuku rikwikizwa nkuko twavyifuje, nkuko ubuyobozi bw'ishuri ruba rubishaka. Tugataga twereke ico cambere rero kijanye n'ubumenyi, mwabari ati none ibibazo bikogena gute, muri rusange ibibazo bikogena neza kuko hariho abasirivere batandukanye kandi beshi bakwiye. Twababwiye ko dufise abanyeshuri beshi ariko nta munyeshuri yicara n'uwundi bigana. No kuvuga ko umunyeshuri mukora ikibazo yiga mu gisata ca electricité industrielle ucu usanga yicaye no muri mécanique générale kugira ntibakore ivyigwa bisa. Bisubiye yuko rero kubijana na surveillance gukoresha ibibazo nta ngorane n'imwe kiraba, nta munyeshuri arabira ku wundi kuko umwe akora ivyiwe. Intebe mwicara ku banyeshuri babiri, uwo mu gisata ciwe hariya uwundi mu kindi gisata kindi, nta gucana n'uwundi basangiye ibisata. Muri rusangi iki gice novuga ko cagenze neza cyane kuko abanyeshuri barashiye kwiga, n'abarimu tutafise badahembwa na leta. Ishuri ririyungunganye rikarondera abakutsa kivi, turafise abakutsa kivi bashika 10. No kuvuga yuko kuri iri shuri muri iki gice nta cigwa na kimwe kitizwe, nta ntambamye nini twagize. Gusa turafise abanyeshuri benshi mu mashuri, hari abanyeshuri benshi mugabo iconya sicerekeye ishuri gusa, n'amashuri yose murazi ko amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro harimo abanyeshuri benshi. Turagerageza rero kubankadra muri rusangi, novuga ko bimeze neza ngakora ishuri rya ETS Kamenge. Ubuyobozi bubandanya kandi bumenyesha ko iri shuri ry'imyuga rya ETS Kamenge gifashe neza kubijanye n'amanota yo mu kibazo ca leta, kuko ngo batatu ba mbere bavuye ngaho muri uyu mwaka uheze. N'abanyeshure baratubwira uko byari byifashe muri iki gice giheze. Izina cyane twayikora cyose simo, ndi umunyeshuri hano kuri kino kigo cyacu cya ETS Kamenge, abaniga mu mwaka wa kabiri informatique de maintenance. Iki gice ni gice cyagenze neza muri rusange, cyagenze neza, amanota byagenze neza. Mbona paraporo mu mwaka uheze numbona atacyahindutse, byagenze neza cyane. Iyo wanje nditwa Nazwe Celestin, nkabandiga kuri iki kigo cya ETS Kamenge section iga electronique.
iki gice kweri je ndavye ukuntu vya byaragenze navuga yuko byagenze neza gusa kuri je novuga ko byagenze neza sinzi nko kuri proclamation ko hari abandi babidoga sinzi gusa ko bwanje byagenze neza ku byo batubajije bakubaza ibyo bakwigishije nta kintu batakwigishije bakubaza